Asa ngoma mvuge ku bintu bibiri byonyine. Ibintu bibiri. Icambere kubaduhemukiye batuma mubona no musto turakora kuri STV. Ndabivuga ko abaduhemukiye n'impamvu. Ica kabiri kubijanye n'amakuru muguma mumva benshi baguma babimbaza by'inda ya general afise ndavyukuri cyane nafise ayo makuru yose ndafise kandi afise kuva mu kwezi kwa mbere gutangura umwaka. Nifite ibibazo byanje byinshi ariko ayo makuru ngoma ndayabaho no munsi. STV, every story matters. Jewe nabanje ndabisubiyemo tuzokoma tumushimira cyane 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 cyane. Ariko gushika ino saha kuba nariko ndakora nuko nagize ikibazo cy'ugo rubuga nyene mwumva dusangi nongera ngira ikibazo c'ibikoresho. Rero soon shobora kuza nkababwira inkuru nyakuri kandi je sinjye umunwa nzabivuga uko biri nababitumye biba ndabavuge nabaduhemukiye ndabavuge n'ukuri kose ndakuvuge. Hama menyatsi ugo rubuga tuzorugabura nzorutwara canka zorutwara hanyuma bigenze uko ce nungura urundi ruduga muzonshigikira ariko sindavyifuza kandi siko ndavyifuza. Urubuga umengo sugwi wanje kandi umengo sugwi wiwe kandi ari rugwi wacu nta wundi muntu rusange mukazokumva uwundi azoba ari inkuru y'ikinyoma turusange turi babiri. Ariko je ndamwubaha nubwo yorutwara sinobabara kandi ntiyo barutwaye ni gwiwe ni gwanje je nubwo noruheba n'ubu nyene ariko nkumva ko bimuhaye amahoro we muriho kuko jewe natia wema mbele Imana yo mwijuru ce mfira hanyene ndarahiye mama yamvyaye ndamubure umunsi numwe ubaho muri no simana kwibagira iciza yankoreye ankura mu gasuzuguro ankura mu bukene aravuga ati kora urafise impano tora umutahe. Umuntu yampaye umutahe w'imiliyoni zirenga hafi 10 zo mu 2021 début 2021 aramu mutahe kora ibisigaye tuzomenya ngene tubigenza aramu mutahe ntabwo bizu ndamukunda kabisa niwe muvyeyi wo mu papa mfise wa mbere nubwo mfise benshi niwe muvyeyi wanje wo mu papa mfise wa mbere nkunda kandi nubaha cyane. Rero decision yiwe yose ntabwo ntacyo yombwira ntanakimwe yombwira nzoguma ndamubaha kandi nteza kuyibamo n'umutima umwe. Yitwa Ndiyokubwayo Alex ndamukunda ndamwubaha shimire. Rero support yanyu ndayikene nta vyuma nkifise yo mama nteko ndakora mu nterere basi ngure naga kamera mashini ndayifise ngure basi kamera nkore ico nikidashoboka muzondindira basi ninugurura ninasubira gukora kuri STV bigacamo ko jewe nababwenzo babwiza uko nasubira gukora kuri STV bigacamo muzogaruke munshikike kwa kundi nyene nivyanka mukabana nuguruye urundi rubuga muzonshigikire. Imana iri bahezagire ihezagire Abel from USA ndagukunda cyane my brother. Imana guhezagire kuri blessings wampaye kumba hafi. Imana ihezagire abantu benshi bagatandukanye abafana banje ari abo tubatuza amazina kandi ababwiza ukuri nta muntu numwe akora ibi bintu cyangwa no mu isi yose nta muntu numwe adashigikirwa nta muntu numwe adasupportinga ntaba ariko abantu bitukunura kwemera narashigikiwe narafashijwe. Imana ibahezagire inshuti zanje hari abafana umva n'amazina yagiye mu mutwe ba Minata ba Jamila ba Abel ba Zuena ba Okia so n'abafana hari igihe ntibuka ibihugu barimwe ariko hari n'abari mu Burundi ni benshi ba Elvis from USA hariho Bihorimbo Deo
ugari yashigikirana benshi nabonye ari benshi ashigikirana mu Burundi. Imana ibahezagire cyane. Se mu mama rawo yarasi no kwingira izina ry'ibusha. Ari muri Hollande, Imana imuhezagire. Abo n'abantu nza mbona abanerefunye Aldo. Ndakunda ibikorwa vyawe. Tora senkani canke tora 100 genda mwifana. Jim iyo ni support kuko ca ndagura igitoro nkaja gukora ikiganiro. Mba nibwo ninzizi duhera duke kuya ko mba nagabanyije dépenses z'ibitoro niki. Usanga ibintu bigenze neza. So I think tuzogumana namwe muzoshigikira STV yanje. Muzoshigikira aho noba ndi hose nivyo noba ndimo byose uko byose ni kubera ubuzima. So ariko ndababaye by'ukuri twarahemukiwe. Nzobivuga kiganiro gikurikira next day vuba nyene. Tout simple nashatse gukora iki kiganiro kuvuga ibi bintu. Kumbure ejo canke hirya ejo umuntu ashobora guhindura ubuzima agakorera mu bindi bintu tukaja kurima cyangwa kubaka amazu. Bivaye niyo mbona ibintu biko biraja. Ariko ndavuga ati jewe kashimira aba bantu. By'ukuri by'umwihariko no bivuga incuro nyinshi sinona biheze. Nta n'uburyo mfise no bishimamo. Ariko ndamwubaha ndamukunda. Uyo muntu mu yitwa Nziyo kubwa Alex. Je numva amashimwe yanje menshi no yamuha. Kumbure ejo canke hirya ejo ndashobora gupfa. N'umwana wanjye ndashaka azokumva iyi video akumva ko ndamushimira uwo muntu kandi ingira akamaro mu buzima bwanje nubwo umuryango wanje. Imana imuhezagire cyane. Yambaye hafi muri byinshi ntonashobora. N'uwo mwira ndamurihe byo ntwara imyaka irenga 10 yo kumuriha. Murumva ko umuntu adasanzwe. Vy'umwihariko kizigenza muvyeyi wanje mama wanje amasengesho menshi support yiwe ntigereranywa murabizi. Umuvyeyi is the first. Wewe sinda namuvuga ko byinshi ni mama wanje nyene. Ilevre akora inshingano ziwe ariko Imana imu blessing abandanye kubasha kubaho kuko amasengesho yiwe ndizera ko akora kurusha yiwanje kuri je wenyene. My family muri rusangi batoya banje support yabo ndayifise barangyoherewe. Abagenzi bamwe batabutujyajya abadu support hari abantu batwizera man. Nubwo ari abatatwizera abantu batwizera kuko ati akakoreka kwizera atani ibintu byatarura mukorera. So ariko nukuri no munsi mpagaze cyane kubera Alex ndiho kubgayo. Shimire staff twakoranye yose yagira aca mu maboko yanje. Fabian, Ashanti, Queen Grey, Gina Ginella, Dan Folid, Mili Fifi, Shagre we turacari kumwe is my best friend, is my brother. So ndamukunda ndamwubaha. Ariho undi mukobwa ni Shimen. So Ange Gateka, benshi kabisa benshi cyane n'abantu rero bose twakoranye ibiganiro. Imana ibahezagire kabisa kuko iyo tutakorana ibiganiro tuba tuvyikorana twenyine. So thanks for you guys and demezanya namwe ko nzobima ibindi bintu. Nzobaha icyubahiro n'urukundo binkwiriye bibakwiriye. Ariko jewe ubu ngomba guhinduka. Kwitonda cyane navyo nabonye atacu bimaze. Ari abantu kurenganya kubera bazutekereje, abantu bagufata nabi. Reka ngaye n'abantu bashatse kumfungisha bariyizi ndabagayiye kabisa bandenganya atakosa mfise vuga. Ariko shimira umuntu yitwa Twitazire numwe mu bantu bambaye twabanye hafi nawe ariko baramba hafi baransupporting. Navuze ko ntashima nkunda ivyiza nkabirutisha ibibi. Yarankoreye amafuti kabisa uwo muntu yitwa Twitazira ariko amafuti ndayarutisha ivyiza yankoreye. Yabanje aranyizera anshira mu bandi anyizeza mu bantu biwe bose bamwizera. Arabereka ubwiza bwanje, arabereka icyo ndi cyo byukuri aticishije ku ruhande atabujyajya avuga ati uyu muntu ameze uko. Aramutudira ndumva ko yari uwo gushimirwa kandi Imana imuheza kandi tuvugana. Yaramblotse ariko araraba utuntu twanje ndabizi kandi Imana imubabarire. Ariko nani naramublotse sinigira umwana mwiza nibeshe murazi ko ntanabesha kenshi. So nani twara blockanya ariko Jesse namublotse mu nabi namublotse kugira ngo tugire changement.
yo gukosora ibintu bihe bibi twagiranye, ariko ndamwubaha cyane kandi ndamufitiye donc gift ikomeye cyane mu buzima, for sure, gift ikomeye cyane 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 cyane. So nzoyimuha kandi azi ko nzoya, kandi azi ko ari umwana mwiza, kandi azi ko atanyanka kabisa. Nanjye ndamwanga, je ndamukunda, ndamwubaha, ndamufitiye kado soon muri iyi nyene. So thank you kuri support yanyu. My name is Andy the MC, the big brand, Mr. Solution.